Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro tuza kuvugana ku kibazo kivuga kiti mbega ni kubera iki ivyago bibaho mw'isi mbere n'abizera bikabashikira kandi tuzi yuko Imana ari nziza ikabishoboye vyose. Iki kiganiro kiri mu rukurikirane rw'inyigisho Itara, nkaba mbandanya mvuga ku kamere k'Imana muri kino cigwa nk'uko muvyumvise. Ahanini nza kubitumbereza kuri ico kibazo mpejeje kuvuga, ariko iki kibazo ni kinini, ntibiza gukunda ko tugihereza muri kino cigwa, tuzobandanya tukivuga ko mu vyigwa bizokurikira. Ndi Asher niyo nizigiye, nkaba ndabashimiye kuba mwahisemwo gukurikira kino cigwa. Turisunga amajambo y'Imana ari mu bice bibiri vyo muri Bibiliya. Irya mbere ryanditswe muri Zaburi 25 ku murongo w'8. Aho hantu havuga ngo Uhoraho ni mwiza, aragororotse, nico gituma azorangira abanyavyaha inzira. Ni ijambo rigaragaza yuko Imana ari nziza. Ijambo rya kabiri riri mu vyahishuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo w'8. Iri naryo rivuga ngo jewe ndi Alpha na Omega, niko umwami Imana agize, iriho kandi yamyeho kandi igirize, niyo ishobora vyose. Ijambo ndondera ngaha niri rivuga ko Imana ishobora vyose. Shaka ko dufatanya rimwe twaherako rivuga ko Imana ari nziza, niri rivuga ko Imana ishobora vyose. Aya majambo abiri rero uyashize hamwe haca haza ikibazo, kandi abantu bamwe bibaza. Ni ikibazo kivuga kiti mbega ko Imana ishoboye vyose kandi ikaba ari nziza, mbere washaka ni nziza 100%, ni kubera iki ivyago bidushikira? None bidushikira irihe? Ico kibazo cimviriye ko ni nkuko umuntu abavuze ati nimba Imana ari nziza, ntivyari bikwiye yuko habaho ikibi, kiretse nimba idafise ubushobozi bwo kugihagarika. Ariko nimba igize kuba ari nziza, ikongera ikaba ifise n'ubushobozi bwose, vyumvikana yuko ivyo bintu bishize hamwe ikibi kitari gikwiye kubaho, ivyago bitari bikwiye kubaho. Mu kwishura kino kibazo hariho imigwi ibiri nyamukuru y'abantu. Bamwe baja ku ruhande rwo guhakana ko Imana yobibaho, bakavuga bati ibintu tubona ku isi bitwereka yuko irya Mana bavuga ngo ni nziza ngo ishoboye vyose itabaho. Mu yandi majambo bobo bakira ikibi bagahakana Imana. Hariho n'abandi bakira Imana bagahakana ikibi, bakavuga ngo nta kibi kibaho, nta kibi gishobora gushikira uwizera, bijya tubona bidushikira biterwa nuko tutizera vy'ukuri, kandi sivyo sukuri. Ariko rero inyishu y'iki kibazo usomye Bibiliya neza ukaraba n'akahise k'ishengero, uza gusanga idashigikiye ibi bintu uko ari bibiri. Ijambo ry'Imana riremeza ko Imana ibaho kandi ko ari nziza 100%, kandi ko ishoboye vyose. Ariko kandi rirerekana neza yuko n'ikibi kibaho. Mu yandi majambo inyishu y'ukuri ni ivuga ngo ego Imana irabaho, ni nziza ishoboye vyose, kandi ego ikibi kirabaho. Kugira ngo twumve igituma ibi bintu bishoboka, bidusaba gusubira inyuma gato, guhera kwiremwa. Igihe Imana yaturema, umukuntu yaremye umwana w'umuntu, mu bigize umwana w'umuntu yaramushizemwo umwidegemvyo wo guhitamwo. Ico kintu gikuye mu muntu ntabakira umuntu. Umwana w'umuntu yahawe ubwenge, arashobora gutahura iciza n'ikibi, maze Imana imushiramwo ububasha bwo guhitamwo uko yumva, uko ashaka, ariko imuha no kumenya iciza n'ikibi kugira ngo bimufashe guhitamwo neza. Ariko naho tuzi vyiza, hari igihe duhitamwo ibibi, kandi ivyo ntibihereye kuri twebwe. Murabizi kuva no ku bantu ba mbere baremwe ko vyabagendeye gutyo, bahisemwo ikibi. Ariko mwibuke, igihe cose duhisemwo ikibi kiragira ingaruka kuri twebwe bene kugikora, kikongera kikagira ingaruka no ku bandi. Iryo ni ijambo rya mbere nashaka guherako. Guhera mu ntango, guhera Imana ikirema yaradushizemo ububasha bwo guhitamwo, kandi hari igihe umuntu ahitamwo ikibi. Ijambo rya kabiri, igihe abantu ba mbere bahitamwo kugarariza Imana, vyaragize ingaruka mu buryo bwagutse bitagarukira kuri bo bonyene. Izo ngaruka uruhande rumwe rwazo rugaragarira mu kintu twita ikibi, canke le mal, bacita evil mu Congereza. Ikibi ni inkurikizi y'icaha, kandi ikibi kiri ubwoko butatu nk'uko ngira ndabisigura. Hariho ikibi cubakiye ku vyaremwe. Ico kibi ntigikomoka ku muntu, ni kibi cizana gutyo nyene bigatera ingorane abantu bitavuye ku muntu kanaka.
murabona nk'igihe inkuba ikubise abantu bagapfa canke igaturira inzu canke igahitana ibitungwa, ico ni ikintu kibi, mugabo nta muntu wovyagiriza, nta n'umuntu ashobora kubihanirwa kuko birarengeye ubushobozi bw'umuntu. Iyo haje imiyaga, ibihuhusi, imvura bikagurura amazu, bigasambura amazu, bigahitana ubuzima bw'abantu, bikonona imirima, ico ni ikintu kibi. Ariko nta muntu yicaye ngo afate ingingo yo kugikora. Naho bishobora kuba mu ruhererekanwe rw'inkurikizi z'ibikorwa vy'abantu, nta muntu ushobora kuronka wo kwagiriza ikibi nk'ico. Ico kibi rero ni ca kindi cubakiye ku vyaremwe, le mal naturel. Ico ni kibi caje nk'inkurikizi y'icaha, kandi ico kirahari uyu munsi. Ikibi c'ubwoko bwa kabiri ni kibi gifatiye ku guhitamwo k'umuntu, ni kibi bita le mal moral mu gifaransa. Aha ni vya bindi umuntu ahitamwo gukora maze bikagira ingaruka ku bandi. Nk'akarorero, kwiba si ibintu bigwa ku muntu kubwisanganya, ni ibintu umuntu ategura hanyuma akabikora. Canke kwica, n'abica kenshi uretse vya bindi vy'amasanganya, umuntu yica uwundi aravyiyumvira, arabihitamwo. Ibi bintu bibiri iyo bikozwe, hariho abantu bategerezwa kugira ingorane. Uwibwe aragira ingorane, n'uwishwe canke uwiciwe aragira ingorane. Ubu ni ubwoko bwa kabiri bw'ikibi buri mw'isi kubera icaha. Ikibi ca gatatu ni kibi gifatiye kwitunganywa ry'inzego, ikibi bita le mal institutionnel canke systémique mu gifaransa. Iki kibi ntigifatiye ku muntu umwe, ni kibi kiba gifatiye ku kuntu inzego zitunganijwe. Kandi aha tuvuze inzego, ntimwumve inzego z'igihugu canke amareta gusa, mwumve ahantu hose hari itunganywa ry'uburongozi mu buryo kanaka, no mu mashengero, no mu mashirahamwe, no mu miryango. Ico kibi bacita le mal institutionnel kuko kiba cubakiye ku ma institution, kiba cubakiye ku nzego. Nk'akarorero, igihe abirabure bajanwa ari nyagano muri Amerika, bagakorerwa ibibi vyinshi cane gushika n'uyu munsi bigiharirirwa cane, burya ntibakoze, nta mategeko barenze. Mu Bwongereza nk'akarorero, hariho itegeko ryemerera abazungu gufata abirabure bakabahindura abaja. Mu yandi majambo, ico kibi cari kibi cubakiye ku nzego z'ibihugu. Ikibi cinjije mu mategeko kiremegwa. Tuje hano iwacu, hariho kumbure bamwe muri twebwe, muri mwebwe abakurambere barabizi, hariho umugenzo bita ngo nugushinga amashiga, aho umugabo yategereza gukubita umugore wiwe kugira ngo yerekane ko ari umugabo, kandi yabikoze ntibaza no gutabara uwo mugore. Ivyo bintu ngo vyerekana ko umugabo abushitse, ashoboye kuba umurongozi w'urugo. Ariko wiyumviriye uyu munsi, cane cane twisunze ukumurikirwa n'ijambo ry'Imana, turumva ko ico kintu cari ikintu kibi. Nta muntu akwiye gukubitwa atakosa yakoze, kandi niyo umuntu yoga kubiswe bikwiye guca mu nzego zijeje guhana, ntibikwiye gukogwa bivanye n'uko umuntu umwe avyiyumviriye. Murumva yuko ico kibi cari cubakiye ku mico yacu. Nico naco ni mal institutionnel. Nivyo urashobora kubona umuntu abikoze, ariko uwo muntu aba bikoze kubera hariho umuco umuha uruhusha rwo kubikora. Muti none rero ibi vyose nsiguye, ibi bibi vy'ubwoko butatu nasiguye, nabisiguye kubera iki? Kubera iyo turiko turabaza ca kibazo ngo ni kubera iki ivyago bishika kandi Imana ishoboye vyose, kandi Imana idukunda. Mu bisanzwe rya jambo ivyago uza kurisanga nk'ibi bibi bitatu mpejeje kuvuga. Biba ari ibintu bishika bitavuye ku gushaka k'umuntu kanaka, vya bindi bifatiye ku kuntu umuvumo uturuka ku caha wagize ingaruka ku vyaremwe. Biba ari ivyago canke ibibi bifatiye ku guhitamwo k'umuntu kanaka yahisemo gukora ikibi, maze nawe kikakugira ko ingaruka mbi. Canke naho bikaba ari bibi bifatiye ku kuntu inzego zitunganije. Nk'ibi bintu vy'intambara ziba hirya no hino ku masi, usanga kenshi bifise ahantu bifataniye n'ingene inzego ziba zisanzwe zitunganye. Iyo rero tuvuze ngo ni kubera iki ibibi bibaho kandi Imana ishoboye vyose, kandi Imana idukunda, tuba turiko tuvuga ibi bibi vy'ubwoko butatu. Igituma rero bihari nuko igihe cavyo co kuvaho kitarashika, kuko icaha kiracari mw'isi. Icaha kikiri mw'isi ntibishoboka yuko inkurikizi zaco zitabaho. Iri jambo ndazi ko rigoye, ariko naho rigoye ni vyiza yuko dutahura tukaryakira. Ikibi kirahari mw'isi. Si vyiza yuko twihuma amaso ngo duhakane ibintu bigaragara.
ikibi ca mbere kigaragara cazanywe n'urupfu kandi n'Imana yari yakivuze, cazanywe n'icaha murambabarira, n'Imana yari yakivuze n'urupfu. Igihe cose urupfu ruzoba rukiri kuri iyi si, n'ikibi muri rusange kizotegerezwa kuhaba. Ikibi ntigishobora kuhava ngo urupfu rusigare, kuko urupfu ruri mu bigize ikibi, kandi ikibi naco ni inkurikizi y'icaha. Icaha kikiriho, abantu bagifise uburenganzira bwo guhitamwo nabi, hazokwama hariho abantu bakorerwa ikibi. Icaha kikiri mw'isi, inkurikizi y'icaha yitwa ikibi izokwama iriho, kandi ikibi kikihari hazokwama hariho abantu ico kibi gifata, ico kibi gikorako. Nico gituma rero bishobora gushikira uwizera canke uwutizera, izuba rikaka, imirima yiwe ikuma, yari yashizemwo amafaranga menshi agahomba. Nico gituma hashobora kuba ubusuma bugahitana ubutunzi bw'umuntu, kandi n'ububaha Imana ivyo birashobora kumushikira, kuko turi mw'isi imwe n'abatubaha Imana. Nico gituma bishobora gushika abantu bagategura umugambi wo kwiba, bakaza bakiba, kandi Imana ikabareka bakabitwara bakabishikana, kuko turacari muri cagihe aho icaha kikiri mw'isi, aho abantu bagifise uburenganzira bwo guhitamwo uko bashaka, kandi iyo bahisemwo biragira inkurikizi. Imana mu buntu bwayo iramenya ingene idukingira inkurikizi zose zo guhitamwo nabi kw'abantu ntizidushikeko uko zategezwa kudushikako. Mbere wanashaka hariho n'imigambi mibi abantu bategura, Imana ntiyemere kwishika, ariko si yose Imana izibira, kuko Imana ije ikazibira ivyo abantu bakora, yobibabujije wa mwindegemvyo wo guhitamwo. None rero ikibi kirahari, ariko ntigikuraho ubwiza bw'Imana. Imana iguma ari nziza naho ikibi kihari. Ukumera neza kw'Imana ntigufatanye n'ukubaho canke n'ukutabaho kw'ikibi. Ukubaho kw'ikibi ni inkurikizi y'uguhitamwo nabi k'umwana w'umuntu, ntidukwiye kuvyomekera ku Mana. Ukumera neza kw'Imana gufatiye kuri kamere kayo. Kamere kayo nako ntigahinduka, nkuko ijambo ryayo rivuga, uko yamye kuva kera ni kuri uyu munsi kandi ni kwizokwama, ni Alpha ni Omega. Mu kurangiza nashaka ndagutera intege. Nkuko nabivuze mu ntango, icigwa ntikirangiriye hano, kuko ni icigwa kiri mu rusobanurane rw'ibintu vyinshi. Nzobandanya ndakivugako, ariko mu kurindira ivyigwa bikurikira, ndagusaba ngo ntukaranduke umutima kubera ikibi kiri mw'isi, kuko Imana irazi ko kihari, kandi ivyo ntavyo bihindura ku bumana bwayo. Iguma ari Imana, iguma ikora ikibereye, kandi no muri ico kibi nyene Imana irakora, igatabara abantu bayo, mbere n'ikibi cabashikiye ikagihindukiza kikababera iciza. Imana igukomeze, naho wowe uri mu bihe bibi, ntibigukuremwo umutima ngo have wibaza ko Imana itabaho, aho woba wihenze cyane. Imana irahari, nta na kimwe cahindutse kuri yo, naho ikibi ukibona imbere yawe. Imana iguhe kuvyihanganira no kuzobona ugutabagwa igihe cawe gishitse. Imana ibahezagire.